ni ingingo yerekana rwose ko iyo leta ya Tanzaniya yashize imbere imigenderanire isanzwe ifitanye na leta y'Uburundi, yashize imbere inyungu za politike kurusha aho gushira imbere ibijanye n'amategeko agenga impunzi iyo leta ubwayo yasinye. Nk'akarorero ingingo ya 33 mu masezerano yo mu 1951 y'i Geneve aravuga neza ko ata gihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo kwirukana impunzi canke uriko arasaba ubuhungiro agasubizwa mu gihugu yaje avamwo. Kiretse gusa iyo umuntu asanzwe yagirizwa ivyaha vya jenoside canke ivyaha vy'agahomerabunwa, aho naho kandi ico gihugu ntikimusubiza kuko ategerezwa kuba afise umutahe mpuzamakungu usaba ibihugu kumufata. Urumva vyose Tanzaniya nta na kimwe yahagaze, ahubwo yahagaze ku migenderanire bo bafitanye na leta y'Uburundi. Twe tukagira tuti Tanzaniya ibonye ko idashoboye kwakira izo mpunzi hakuzisubiza mu gihugu zari zivamwo yitwaje ngo bari barahungutse, kuko umuntu ashobora guhunguka hanyuma agasanga mu gihugu nta mahoro n'umutekano bihari hagafata ingingo zo gusubira guhunga. Rero Tanzaniya siyo yumvira mu mutekano w'impunzi, ahubwo impunzi ubwazo nizo ziyumva ko zidafise umutekano. Rero Tanzaniya iri kureka ibindi bihugu bikabakira hakubasubiza mu gihugu baje bavamo. Ariyo mpamvu twebwe muri CBDH dusaba leta ya Tanzaniya ubwa mbere na mbere ko imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose yerekeye impunzi bobanza gusoma amategeko bo ubwabo basinye, bakaraba ico ayo mategeko abemerera mu bijanye no gufatira ingingo impunzi. Hanyuma turasaba HCR kutabandanya yifatikanya na leta ya Tanzaniya, tuyisaba kuva mu gacerere ikavugira impunzi, igahaguruka ikiyamiriza ivyo leta ya Tanzaniya iriko irakorera impunzi nk'uko mu myaka iheze yigeze kuja irabikora, n'ubu rero ibandanye ibikore.